mu gihugu cy'u Burundi hoba hari umudayimoni nk'uko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo hari hatangajwe yuko ivya kudeta vyaheze General Prime Niyongabo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bari bemeye nanone kwikura ku karwe kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko muri aka gatondo niho kuri radio niboresha kure vy'igihugu gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira umutekano wongerejwe nyuma yuko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika we n'igihanganje General Prime Niyongabo bo bashaka yuko hatangazwa nanone ikintu gikomeye cyane harashobora gutangazwa yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yahagaze umutima amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido ntimunyemere tuze kuyagarukako ndababwira ukuri reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cyacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudadaje Bujumbura nahe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino mu makomine agiye atandukanye y'igihugu reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri waje gucyonda ijambo sabone kuba tarabikora ndagusoma no kabasi video rant ijambo sabone pyonde ko uraco ndarakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini gushika ubu ingingo nkuru turazitangura ku makuru akomeye cyane ayijije kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yarashikirije yuko mu gihugu c'u Burundi hoba hari umudayimoni gushika biraboneka yuko koko hoba hari umudayimoni gusa nanone ibindi bikemeza yuko hoba hari nanone abahinga mu vyerekeranye na bwa bujanje umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamashikiriza muri aka gatondo ku igenekerezo rya 19 kigara mu mwaka wa 2023 hazindutse yibonekeza umutekano nanone utameze neza ku radio nibonesha kure vy'igihugu hoba hagira hatangazwa nanone ikintu gikomeye cyane bamwe mu bihweza ivya politique nga mu gihugu c'u Burundi baremeza yuko hoba hagira hatangazwe yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahagaze umutima amakuru akomeye cyane yo kwizerwa ava muri ntare rushatsi aremeza yuko nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo amagara yiwe amerewe nabi iyi ngingo nanone atayakiriye neza ni nyuma yuko aciye ategeka yuko abasirikare bamwikame imucungerera nanone bongerezwa ku radio niboresha kure vy'igihugu General Prime Niyongabo umwanya ku mwanya arashobora gutabwa mu mvuto nayo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika arashobora gusanga mugenzi we mwiborera rikuru rya Gitega ndabara uwo yasubiriye mu burongozi ari wenyene General Arengiyo mu Bunyoni amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ejo President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatanze itegeko nanone kuri aka karwe kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyaboneka yuko General Prime Niyongabo yoba yumvishije itegeko ry'igihanganje gikomeye cyane irya nino ku migane y'amakungu ya kure ariko birababaje cyane ibizindukiye kuri radio niboresha kuri vy'igihugu biravurwa yuko ari abamenyesha makuru bashika batatu bugaraniwe mu cumba ca bonyine amakuru akomeye careje kudushikira ni munyemere tuze kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido aka kanya duhejeje kuronka amakuru ava nanone ku radio nibonesha kure vy'igihugu avuga yuko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika n'umuduga wiwe yahishikiye muri aka gatondo nyuma yuko yagenderanirwa n'abasirikare bakomakomeye batahora nanone mu ikambi icungerera umutekano w'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ni munyemba iyo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa ku basirikare b'u Burundi abasirikare b'u Burundi nibo bariko barateza ibi vyose vyama vyibonekeza ngaha aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira imigumukira atanguye mu gisoda nyuma yuko umwanya ku mwanya dushobora kumviriza urwamo rw'ingoro rutanguye kuvuga
Igisirikare kirasaba yuko abasirikari amajana 200 bapfungiwe i Bujumbura gushika ubu ngubu na cane borekurwa bivanye nuko abo basirikari bariko barahura n'ibibazo bikomeye cane kandi barazize akarenganya. Ndabibutse yuko aba basirikari amajana 200 bapfunzwe kumvo zuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yishimiye guca amahera muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ariko abo basirikari bakaba baranze kubandanya bagwana bivanye nuko babona yuko bariko baragwanira intambara nanone badatahura. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko igisirikare cose gijeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kugomoka. Iki gisirikare biriko biribazwa niba General Prime Niyongabo ari wenyene yoba yarabiteguye kugira ngo iki gisirikare congere cibonekeze muri ibikorwa bitandukanye. Ndababwira ukuri nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye arashobora guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko muri aka gatondo amakuru avana none mu biro vyiwe yemeza yuko yasubiye gukoroka. Ubugwayi bwe bwo bumeze nabi cyane bivanye nuko gushika ubu ngubu woba yaramuhaye isumu yoba yarabandanije kandi iryo sumu ikaba yaravuye muri Nigeria kuko amasoko yacu avyemeza. Biraboneka yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ubwo isumu yahitana umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yavaga none mu gihugu ca Tanzania. None biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene yoba yejeje guhabwa isumu iteye ubwoba. Ni munyemera amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, ariko Imana umuremyi umusumba vyose arahejeje nanone kwigaragaza kandi yibonekeze nga mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere ayo makuru nari twabateguriye tuyagaruke ko yose mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri ibiriko biraba nga mu gihugu cacu birateye ubwoba. Mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira twababwiye mu fiyofunyo, ni munyemera amakuru akomeye cyane tuyatanguriye ku biziga biriko nanone biranonekarira ku misozi itandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Munyuma turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ariko nanone arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi, tuze no kubashikiriza idonido ry'aya makuru twababwiye mu fiyofunyo. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu, ndagukengurikiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone. Reka nkuko twababwiye mu finyafunyo amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu c'u Burundi hagati. Munyuma turaza kugaruka tubashikiriza ayo makuru twababwiye mu finyafunyo. Mu Kirundo umanuko nanone umunuko w'ibiziga vyo mu bitaro vy'intara urashobora gutera ingwara. Ni nyuma yuko bivuye nanone ku gucikagurika k'umuyaga nkuba n'ubukene bw'ibitaro kuko amasoko yacu avyemeza. Kugira nanone ngo imashini ifasha mu kwatsa umuyaga nkuba, kandi bikavugwa yuko gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ariko umuyaga nkuba utariko uraboneka. Biravurwa yuko imashini ishobora kwatsa ari uko umuyaga nkuba ushobore gukora. Ni nyuma yuko uburuhukiro bw'ibitaro vy'intara ya Kirundo buranuka cyane. Ibiziga nanone birabora. Abafise ababo bari muri ubwo buruhukiro hamwe na bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro bavuga yuko ababaje cyane nanone nibiriko birahabera. Amakuru akomeye cyane ku bw'inkuru ya Burundi News TV. Umuganga ariko arimenyereza twahasanze avuga yuko atuntuye. Nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira birateye ubwoba. Ibitaro vyacu birateye isoni niko ashikiriza. Uwo muganga amenyesha yuko bivuye kwicikagurika ry'isubiriza ry'umuyaga nkuba wa Regideso, ibitaro nanone bitagishobora kwatsa umuyaga nkuba ku nyubako iriko uburuhukiro. Nanone ibitaro nanone bivurwa yuko igitoro categerezwa kwatsa nanone amamashini ntikiboneka. Mu mastasiyo atandukanye nga mu gihugu c'u Burundi ane yo mu Kirundo, indwi zirenga 3 ziraheze atana rimwe ry'igitoro ryibonekeza. Ni nyuma yuko rero ibiriko biraba nga mu gihugu cacu c'u Burundi bifise imvo ikomeye cyane uko bishikirizwa n'abatari bake yuko yoba ari intwaro mbi. Mu misi ya mbere y'ikena ry'igitoro, ibitaro nanone vyakoresha ico vyabitse nanone mu kwatsa mu gisata c'indembe, mu gisata c'ivyariro nanone n'igisata c'uburuhukiro. Ariko gushika ubu ngubu bw'amasoko muri ivyo bitaro, igitoro cari cabitswe nticatevye guhera nanone bivanye nuko ingorane zica zitangura kwibonekeza. Twatanguye nanone kumva ko umunuko w'ibiziga. Ni nyuma yuko niko bimenyeshwa n'umumama akomeye cyane kandi yajanye uwiwe muri ivyo bitaro muri ubwo buruhukiro. Urusazi ruguma nanone ruyerera mu micungararo y'uburuhukiro, nanone tukagira amakenga yuko tuzohava twandura indwara zifatiye ku isuku rike.
niko isoko ryacu rishimangira. Mu ntwaro no mu gipolisi nta na kimwe binona. Nyuma y'uko mu gihe ibitoro biri ku masitasiyo ya za ruse haba niha none n'imodoka zitandukanye z'ubugenduzi ziraca nanone ku mirongo ya kanyesha nk'uko amasoko yacu avyemeza, gutyo hakaboneka ibiku nk'uko amasoko yacu avyemeza. Bamwe mu bategetsi bo mu ntwaro canke mu gipolisi babanza kwironderera ibitoro vyabo aho nanone gutabara ivyo bitaro bibabaje cane, niko ababibonye bavuga. Bivuye nanone ku kudakora k'uburuhukiro bw'ivyo bitaro, bamwe rero biba ngombwa yuko bafuba nanone ababo umunsi umwe bapfiriyeko. Nyuma y'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ku bw'amasoko yacu, imiryango idafise uburyo bwo gutwara ababo ikarosi nanone biravurwa yuko hagati hashira ubuseruko. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira canke ingozi uburaruko ihitamwo nanone kubafuba nanone uwo munsi nyene mu Kirundo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko ingaruka z'ivyo bamwe ntiboja nanone ku maziko y'ababo nyuma y'uko bishikirizwa n'abo bene igihugu nk'uko bagaragaza umubabaro. Urongoye ibitaro vya Kirundo n'urongoye intara y'ubuvuzi ntibaragira ico bashikirije mu gihe twariko turabarondera ku telefoni ngendanwa. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira leta y'u Burundi yakuye ko ikoreshwa ry'amafaranga amwe ku ntumbero nanone yo gukwiza amafaranga yo gukoresha mu mwaka. Amafaranga yashizwe mu nyubako no gusanura nanone inyubako za leta biratangura, ariko yaciye nanone ifoto. Bizosubira gutegurwa mu mafaranga ya leta izokoresha mu mwaka wa 2024-2025. Iyo ngingo yatangajwe n'umuvugizi wa leta inyuma y'inama nshikiranganji yabaye kuwa gatatu heze. Ingaruka nyamukuru amakuru akomeye cyane nuko hazoba nanone ibirarane vy'ibikorwa vyarangurwa n'ibigo vya Oboha, Phonique na Ober. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko ibigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biteye ubwoba. Abihweza ivya politiki ngaha mu gihugu c'u Burundi batombora yuko mu gihe nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akirongoye igihugu c'u Burundi atakintu na kimwe u Burundi buzoshikako. Jerome Niyonzima yabitangaje mu nama nshikiranganji. Ingingo nyinshi zarafashwe ni nyuma y'uko ingaruka nanone z'iyo ngingo ya leta yo kuraba ayo madeni nanone atandukanye nta bikorwa bishasha vyemewe gutegurwa. Umuvugizi mushasha wa leta y'u Burundi yamenyesheje yuko leta yafashe iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa vyose bitandukanye ni nyuma y'uko ari mu gice kigira gatatu n'ikigira igice ca kane c'umwaka. Ivyo bigo nanone vya leta bizokoresha amafaranga ari ku bubiko bwayo mu guhemba abakozi gusa. Ivyo leta yahora ituma bisa nanone kurihwa nanone mu mafaranga mvamakungu nayo nyene gushika ubu vyarahagaritswe kiretse mu gisirikare, igipolisi n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Leta nanone yahaye uruhusha rudasanzwe igurwa ry'imodokari 8 zigenewe amashuri y'uburaro. Ni nyuma y'uko umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yatangaje ko izo ngingo zafashwe na leta zafashwe mu ntumbero yo kuziganya amafaranga leta iriko ikoresha muri uyu mwaka. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira kubwiwo leta yafashe ingingo ikomeye cyane yo kongereza amakori y'ayandi mafaranga yinjira. Ariko nanone aho ni nko gutunganya ibisata vya Oberi nanone mu ntumbero yo kugira ngo bikorere ku buhinga bwa none. Umutegetsi w'u Burundi biravurwa yuko abategetsi b'u Burundi bategerezwa gutegekanya amafaranga agenewe gutangura ibikorwa vyo kubaka ibarabara ry'indarayi nanone bitegekanijwe no gusanura ibarabara Ibujumbura Rumonge Nyanza Lake. Amasoko yacu aremeza yuko ibikorwa vyo kuri iryo barabara bimaze amezi atari make vyarahagaze. Ni nyuma yuko ni ukwibutsa kandi umugambi ko nanone umugambi ukomeye cyane wo gukura ibinogo mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura wapfuye ugitangura. Amabarabara ava hagati mu gisagara ca Bujumbura nanone uja muri Kanyosha ubumanuko ni ryitiriwe nanone People Miround nyuma yuko amakuru akomeye cyane igice nanone Kotebu umutakura uburaruko avyerekana gusumba. Ariko mu makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko abahinga mu vyerekeranye na politiki gushika ubu ngaha mu gihugu cacu Burundi bariko baribaza ibiriko biradushikira niba vyoba ari ibintu vyahora nanone vyibonekeza mu bindi bihugu bitandukanye.
barasaba yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yokerekeza mu bindi bihugu bibanyi bakanegurana cane cane ingendo nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamakoresha na cane agira ingendo zidafise ico zimariye abanyagihugu irya rino ku migabane y'amakungu ya kure. Bakaba nanone basigura yuko nyenicubahiro ingendo agira ataco zimariye abene gihugu bivanye nuko atabuhinga aronka mu bijanye no gutunganiriza abene gihugu. Igihugu c'u Burundi kiri mu vyanyuma muri Afrika biriko birabonekamwo ibibazo biteye ubwoba. Birababaje cyane kumva ibiriko birashikira igihugu c'u Burundi n'abarundi mu gihe twitoreye umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro muvyeyi Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu niko abene igihugu bagaragaza umubabaro. Birababaje cyane biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tubandaniriza amakuru akomeye cyane nkuko twebabwiye mfuyafunyo. Twababwiye yuko igihugu c'u Burundi coba carajemwo umudayimoni nkuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu misi yaheze yabishikirije. Yashikiriza yuko igihugu c'u Burundi coba kirimwo umudayimoni ariko nanone araba igihugu coba kigiye gutera imbere ariko agaca ashiramwo mabisi. General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare nga mu gihugu c'u Burundi General Ndirakobuca batazirada kugarika bajeje gusubira nanone guhungabanya umutekano ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu muri aka gatondo. Bitomorwa n'abamenyesha makuru bashika batatu bapfungiwe kandi mu kumba nanone kamwe kandi akumba gatoyi kuri iyo radio. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avana none muri ico kibanza aremeza yuko Ndirakobuca bataziranda kugarika yashitse muri aka gatondo. Kuri rigenekerezo rya 19 hariko haravugwa amakuru akomeye cyane avuga yuko gushika ubu General Prime Niyongabo arafise umugambi ukomeye cyane wo gutangaza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atembagajwe bivanye n'ihagarara nanone ry'umutima na cane ko babona yuko adashoboye kurongora. Bibaye mu nyuma zuko ku munsi w'ejo waheze ariho basaba yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agirira ikigongwe woze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Iyo ngingo nitararabanaga ko rumwe n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca bataziranda kugarika, ariko iyo ngingo ikaba yarishigikiwe n'igihangange Colonel Senateri Reveri yarondi kuri yo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD we na mugenzi wiwe General Prime Niyongabo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba muri aka gatondo, ariko haribazwa niba iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu vyoba biri mu minwe y'abasirikare bahora bayicungerera na cane abacungerera mu ikambi icungerera umutekano w'umukuru w'igihugu, canke niba yoba yasubiye mu minwe ya General Prime Niyongabo n'akarwi kiwe. Ivya President Joe Biden wa Amerika vyoba biyereye. Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Ni munyemere tuze kuyagaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye ibiganiro vyacu. Ndabibutse yuko nakagaruka timuje kure nizere ko waje gubyonda ijambo sabone abamenyesha makuru bacu bari ko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibi biriko birakwiragizwa irya nino. Umwanya ku mwanya arashobora gutangazwa ikudeta igihugu c'u Burundi coba kirimwo umudayimoni. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hariko haribazwa niba hari butangazwa ibijanye n'ubugwayi bwiwe, abandi bakemeza yuko umwanya ku mwanya arashobora guhagarikwa umutima n'abamwegereye. Amakuru akomeye cyane turaza kuyagaruka ko mu bindi biganiro twabateguriye. Ntimuje kure nizere ko waje gupyonda ijambo sabone iteka umunezero n'ibyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.